Bene data, ndasubiye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Uwo muvugana hano ni Françoise Habonayo. Ndasubiye gushimira Imana yo mwijuru kuko iduhaye umwanya kugira ngo twongere tuganire namwe ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi nk'uko ejo nari nababwiye, ejo twavuganye ingene Imana ishishikara gushigikira abo yahamagaye, ikaborohereza mu bibagoye, uko yagutumye naho ubona ko bigoye ibibazo byose ikabiroranya. Imana nishimwe. Uyu munsi rero ejo nari nababwiye nzoshishikara kubabarira ingene Imana ishaka kugukoresha uri umwana bigakunda, Imana ishaka kugukoresha uri umunyeshuri bigakunda. Nababwiye rero uyu munsi naho nza kubaganiriza ingene Imana ishaka kugukoresha naho uri mu rugo. Yesu nashimwe. Rero imbere yuko nza kuvuga kuri ibyo byuko Imana ingene igukoresha uri mu rugo, ngomba ntangure mvuge ku ijambo ry'Imana ritoya, hanyuma mu nyuma ndaza kubabwira kubashingira intahe zimwe zimwe mu by'Imana yagiye ikora mu rugo. Yesu nashimwe. Tugiye dutangure rero mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri muri kiya gitabo c'ibyakozwe n'intumwa, byakozwe n'intumwa 28. Turahera hariya ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'icumi. Dusome mu izina rya Yesu. Paulo akiza se w'umukuru w'ico kizinga. Hafi y'aho hantu hari amatongo y'umukuru w'ico kizinga yitwa Publiyo. Aratwakira atuzimana neza iminsi 3. Se wa Publiyo yaragwaye inyonko kandi agacibwamwo amaraso. Maze Paulo yinjira iwe, arasenga, amurambika kw'ibiganza, aramukiza. Ibyo bibaye, abandi bari n'indwara muri ico gisagara baraza, arabakiza. Baduha icubahiro mu buryo bwinshi. Maze mu gihe cyo kujabuka kwacu bashira mu bwato ibyo dukenye. Yesu nashimwe. Hano tubonye inkuru ya Paulo na bagenzi be bari mu bwato bariko baragenda, hanyuma ngo bashika hakurya, bashika ahantu ngo hari kizinga, ngo hafi yaho ngo hariho amatongo. Hanyuma ngo ayo matongo nyene ayo matongo ngo arabakira. Babishingiye intahe ngo batwakiriye neza ngo iminsi 3. Imana ishimwe. Muri iyo minsi 3 rero babaye aho kuri uyo muntu, Paulo yavuze ngo atuzimana neza, ngo uyo muntu yitwa Publiyo ngo yabazimanye neza. Ikibazo cyo kuzimana hariho abantu babizi, namwe mukunda kugira abashitsi muhiri wanyu. Mwazi iyo umuntu yiteguriye umushitsi arisuganya mu buryo bwose kugira ngo uwo mushitsi agende amerewe neza. Aba bantu b'Imana nabo barashinze intahe ngo yarabazimanye neza. Imana nishimwe. Hanyuma rero ngo maze kubazimana neza, urazi ko umuntu muca muganira, iyo umuntu yamaze kugufata neza uca nawe wumva nyene umwugururiye umutima. Ngo baca baraganira. Muri uko kuganira niho yaciye ababwira ati mbega muzi n'amakuru, hano umuvyeyi wanje aragwaye. Rero ngo Paulo avyumvise ngo acaragenda ngo amurambika kw'ibiganza ngo arakira. Imana nishimwe. Maze ngo ahejeje gukira baca bagenda bahamagara n'abandi bo mu mihana ati ngwino murabe igitangaza kibaye, wa mutama wanje yaragwaye hera barakize, namwe zana nabo bandi bagwaye nabo nyene barakira. Yesu nashimwe. Bibiliya tubwira neza ngo baca barabazana ngo arabakiza. Hariya ku murongo w'icenda niho habivuga ngo ibyo bibaye
abandi bari n'indwara bo muri ico kizinga baraza arazibakiza. Imana nishimwe. Ku murongo w'icumi ngo baduha icubahiro mu buryo bwinshi. Aha ndahasanga ijambo ryitwa ngo guhabwa icubahiro. Murazi neza muri iyi si ko abantu benshi ikintu baba bashaka icubahiro. Hari abantu benshi bashaka icubahiro kandi bakakirondera hasi no hejuru. Ariko ngaha Bibiliya imbwiye ngo aba bantu b'Imana bakoreshejwe n'Imana, ngo hanyuma rero ngo aba bantu bo muri ico gisagara ngo babaha icubahiro cinshi. Bisobanurwa ngo Imana niyo yabahesheje icubahiro. Nshuti nkunda mukunzi uri kuranyumviriza aho uri hose, icubahiro urondera, icubahiro kiri mu kubaha Imana, icubahiro kiri mu gukorana n'Imana, icubahiro mbese kiri mu kiganza c'Imana. Imana nishimwe. Ku murongo w'icumi ngo baduha icubahiro mu buryo bwinshi. Mu buryo bwinshi sinzi mu buryo bumwe canke mu bundi, ariko biraboneka neza yuko mu buryo bwose bagiriwe neza. Imana ishimwe. Tugiye kuraba mu bintu biboneka, tuvuge nkaho mperereye jewe canke nkaho uherereye, iyo umuntu wamuhaye icubahiro umugirira gute? Icambere, iyo umuhaye icubahiro no mu nzu yawe umwicarika ahantu heza. Hanyuma iyo umuhaye icubahiro hariho ibikoresho byo mu nzu ukoresha mu kumuzimana. Iyo umuhaye icubahiro naho hoba mu modoka hariho ikibanza umwicarikamwo kugira ngo umwereke ko wamuhaye icubahiro. Naho mu nzira zose hariho uburyo ushobora kwerekana ko wamuhaye icubahiro. Ndizera ko abo ariko barankurikira muriko murabisobanukirwa neza. Uyu nawe rero avuga ati baduhaye icubahiro mu buryo bwinshi. Mu buryo bumwe rero bundi yasubiye gusobanura, yavuze ati hade ku murongo w'icumi ngo baduha icubahiro mu buryo bwinshi, ngo maze mu gihe co kujabuka kwacu ngo bashira mu bwato ibyo dukenye. Yesu nashimwe. Ntibabagiriye neza gusa bakihari, ariko barabagiriye neza, baranabatekerera, babasezerera amahoro. Nukuvuga iki? Aha nciye nibuka rya jambo Pawulo yavuze ati iyaba byari bishoboka ngo mwari kunogora n'amaso yanyu mukayampa. Nukuvuga ngo iyaba byari bishoboka aba bantu biraboneka ko atakintu bari kumwima, bamwehaye mbese umutima wabo wose. Nshuti yanje, aba bantu ntibabikoreye abantu buntu, ariko babikoreye Imana, kuko banezererewe n'ibikorwa Imana ibakoresheje. Baca bagomba guha Imana icubahiro mu kugirira neza aba bantu b'Imana. Aha ndiko ndasanga ijambo rivuga ngo Imana mu kuyikorera ukorera abantu b'Imana. Aha ndahasanze ijambo rivuga ngo aba bantu ntibahaye icubahiro umwana w'umuntu nkaho bagihaye Pawulo. Mu vy'ukuri bagombye guhesha icubahiro Imana. Nico gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo nitwagirira abantu neza tuzoba tugiriye neza Imana. Ahandi aravuga ati mwitwaririke imfuvyi n'abapfakazi, ngo nimwabagirira neza ngo muzoba muguranye Imana. Bisobanura ngo Imana nayo izobibasubiza. Imana ishimwe. Ni nangaha nyene ufashije umukozi w'Imana kubw'igikorwa ciza c'Imana akoze, ntabwo ubuhaye uwo muntu ariko ubuhaye Imana. Aba bantu berekanye umunezero bafise mu mutima wabo wo kunezererwa Imana w'ibikorwa Imana ikoze. Dusaba Imana mu gikorwa cyose dukora, Imana idufashe yiheshe icubahiro. Nta kindi tuba dushaka kurondera atari uko izina rya Kristo Yesu rija hejuru, izina rya Kristo Yesu ryamamazwa. Umuntu akumva nyene yungutse kubaha Imana, umuntu akumva yungutse gusobanukirwa Imana ukundi gushasha, umuntu akumva yungutse gushika ku yindi ntambuko yo kwizera Kristo. Yesu nashimwe. Aba bantu bavuze neza muri iki gisomwa tubonye ngo baduhaye icubahiro mu buryo bwose, ngo kandi ngo badusezereye, ngo babahaye, ngo bagiye babashiye mu bwato
ibyo bari bakenye byose. Yesu nashimwe. Inshuti yanje, ndongera kukwibutsa gukorera Imana mu buryo bwose ukibishoboye. Imana ntuzofata itike ngo uduge mu ijuru, canke ntuzofata imodoka ngo ubone asanseri irakujanye ngo ugiye Imana iri. Imana iri kumwe n'abo bantu muri kumwe. Imana iraho nyene. Imana niwagirira neza abo bene data muri kumwe, uzoba uri kuragirira neza Imana. Niho na wa murongo twasoma muri Matayo 25 uvuga ngo Yesu azokubaza ngo nari nshonje ntimwangaburira, ngo nari ngwaye ntimwaza kundaba. Bazovuga ati mbega twakubonye ryari urwaye ntitwakuraba, twakubonye ryari ushonje ntitwagufasha. Azovuga ati uriya mutabikoreye ni jewe mutabikoreye. Kandi ngo banazobabwira ati ja ngaha mw'abantu mwe mwakoze neza cane, cagihe nari nshonje mwarangaburiye, cagihe nari mwirinde mwarantabaye, cagihe nari mbuzi ico nifuka imbeho inyishe mwarangiriye neza muransusurutsa. Azovuga ati ni ryari twabikoze. Acavuga ati uriya mwabigiriye cagihe hamwe yarari muri besoin ikomeye cane, hajya ni jewe mwabikoreye. Imana nishimwe. N'aba bantu rero bakoze izi neza nyinshi cane bakorera aba bantu b'Imana, ntibabikoreye abantu ariko babikoreye Imana. Nagomba twibukanye gukorera Imana atari gukorera abantu. Iminsi yose uzokora ikintu Imana igukoresheje, uzumenya uti ndagihaye data wa twese ahoraho. Nawe azokwibuka mu gihe cawe uzobukenye. Uko niko yamagira data, uko niko yamatugirira neza. Sinkekeranya yuko uhora ukorera Imana, uhora ubikora. Ariko birashoboka yuko udahora wibuka kuri bikorera Imana. Birashoboka iminsi wangiriye neza wari wiyumvira ngo kubera ndi mugenzi wawe nico gituma wabinkoreye. Ariko nagomba kukwibutsa yuko wakoreye Imana. Birashoboka biriya nagukoreye nanje, suko birashoboka ko ntamenye ko nariko nkorera Imana, niyumvira nti ndiko ndakorera naka nka naka. Ariko ijambo ry'Imana rambwiye ngo by'ukuri mba nkoreye Imana. Kuko Imana izozimbarire igihe kimwe, izombarira ati he warakoze, cagihe nari nshonje warangaburiye. Vuga ni ryari ngo cagihe wagaburira naka. Imana ishimwe. Muri uru rugendo tuja mu ijuru rwo kuja mu ijuru rero bene data, tugendera mu kwizera ntitugendera mu biboneka. Iyo wohagarara mu biboneka n'amaso yawe, Imana ntiyo woyibona. Ariko wohagarara mu kwizera, Imana ucuyibona. Muri vyose aho ugenda hose urabona ikiganza c'Imana. Ubonye umuntu akugiriye neza, ukabona kuravye neza, utaziriye Imana yo mu ijuru. Kuko niyituma uroranirwa mu byo ukora vyose. Yesu nashimwe. Ugiye ku kazi ugasanga bakugiriye neza, ushime data wa twese kuko yihesheje icubahiro mu kukugirira neza. Uyu muntu yaravuze kandi ngo batwakiriye neza, ngo batuzimanye neza. Mwene data mukunzi, unezerererwe no kuzimana abantu, unezerererwe no kugirira neza abantu. Mu buryo bwose, ndakwinginga mu nyonga z'Imana, mu buryo bwose ugirire neza abantu b'Imana. Abantu bazanye ubutumwa bwiza iwawe, abantu baje gusenga, abantu uziti aba bantu n'abakozi b'Imana, muri bo barimwo ico we utazi. Haleluya. Muri bo Imana ishobora gukora igitangaza icishije muri bo. Kuko atari bo, ni Imana iri muri bo. Haleluya. Naravuze ijambo mu minsi yahera, Imana iri muri twebwe. Nico gituma wakiriye umuntu w'Imana iminsi yose uze wame witega igitangaza. Aba bantu bavuze ati yatuzimanye neza, yatanze ivyabo. Niba yarafise inkoko yaratunze, bishoboka ko yoba yarakuye muri izo. Niba yarafise amafi menshi yaragurisha, yatanze muri ibyo. Niba yarafise ibintu byose mbese yabona ko ari byiza, kuko bashinze intahe ngo yatuzimanye neza. Bishoboka, biraboneka rero ko yabagiriye neza. Hanyuma nabo kumwe navuga nti mu bantu b'Imana haba harimwo iby'Imana.
haleluya. Mu bantu b'Imana haba harimwo ivy'Imana. Ngo nabo baciye bamubaza bati ni amahoro none ngaha murakomeye? Baca baruguruka atekaye. Hano umutama wacu amaze igihe kinini cane agwaye inyonko kandi acibwamwo bikomeye. Yo, Imana ishimwe, ngo baca bamusengera baca barakira. Haleluya. Zandya babagaburira zibaviriyemo n'igitangazo. Bimwe batanga ntibicujije kuko baronse ibirenze ibyo batanze. Hanyuma kandi si ibyo gusa, ngo bagiriwe neza n'Imana baca babona ati ni ukuri Imana iri muri aba bantu. Ngo baca bahamagara n'abandi bari mu mihana bagwaye baca barakira. Nshuti yanje uri kurumviriza izi nkuru nziza z'ivya Yesu, ubonye Yesu amaze kugukiza ntiwigungane ibyo yagukoreye. Genda ubibwire abandi nabo baze Yesu Kristo abagirire neza. Aha tuharasanga ikindi gikorwa co gushinga intahe. Haleluya. Umuntu yagiriwe neza n'Imana ntabyigumizemwo kuko hariho abandi benshi babikeneye kandi bari muri leta nk'iyo nyene arimwo. Iki nico kidutera intege zo gushinga intahe ibyo Kristo Yesu yadukoreye. Suko tugomba kwishira hejuru canke suko dufise ibyo tuvuga abandi badafise, abandi barabifise. Ariko uko bimeze kose mu ruhande rwawe ukora igikorwa co gushinga intahe kugira ngo abandi bamenye ubukuru buri muri Kristo Yesu, bamenye ububasha buri muri Kristo Yesu. Aba baciye bashinga intahe ngo baca baragenda mu mihana ngo nabo bazana n'abandi bantu benshi bari bagwaye muri ico kizinga ngo baca barakira. Yesu nashimwe. Dufise akazi ko gushinga intahe, dufise akazi ko gukora neza tukiriho. Ya Yesu we, dufise akazi ko gukora neza. Ukore neza muri ivyo bike ufise. Gukora neza ntibisaba ngo ubwiza kuba ngo ufise vyinshi cane, oya. Gukora neza bivuga ko ivyo nyene bike ufise usangiye n'abandi. Igikuru n'umutima wugurutse, n'umutima utagwaye ingwara y'ubupfunya. Yesu nashimwe. Hanyuma nariko ndababwira rero nkuko nabibemereye yuko nza kubaganiriza ingene Imana yo mwijuru no mu gihe co mu rugo Imana yacishikaye kwerekana ko iri kumwe nanje. Aha nkiraha nyene ndashimiye Imana yampaye umufasha mwiza. Imana yo mwijuru imuhezagire, imuhe umugisha kweri. Si coroshe ugiye wumva umupfasoni mu nzu akubwiye ngo mbege waruzi n'amakuru ngo Imana intumye aha n'aha n'aha n'aha. Woca ugira iki? Aho ga hari igihe naba mfise uruyoya rutoya. Kandi hari igihe haba ari igihe mu gihe c'intambara. Ndakunda Kristo Yesu. Yesu ibyo ntabiraba, ntibimukanga. Kuko inzira zose ni zayo, niwe atuma imvura igwa, niwe atuma imvura ihita. Niwe ashaka kukwereka ati caha, niwe ashaka kukwereka ati caha. Yesu nashimwe. Hanyuma rero nariko mvuga nti ndashima Imana rero ku mutware wanje yama yitaho kumva no kumvira ico Imana intumye cyose kandi akabinyoroherezamwo. Aha ngenda mvuga nti bene data mwe muriko murasengera ingo, nukuri musenge cane Uhoraho abagire neza, abatorere abo mukwiranye. Abo mukwiranye kumbura ikindi gihe nzobisiguramwo cane. Abo mukwiranye si ukuvuga ngo bariya basenga, canke si ukuvuga ngo bariya batunze, canke si ukuvuga ngo bariya bakenye, canke si ukuvuga ngo bariya na bariya, oya. Abo mukwiranye no kuvuga ngo abo mukwiranye selo uko Imana yo mwijuru yateguye kugukoresha. Kubera yuko ushobora kuronka uwundi muntu akijijwe mugabo atoshobora kwihanganira ivyo bintu ugira. Ariko ari Imana yamuguhaye uko nyene uko muzobana neza kandi bizogenda neza. Nanje rero ndashima Imana mu gihe co mu rugo. Imana yashishikaye kunkoresha, Imana yashishikaye kuntuma. Muri ivyo ndashima Imana ku gice gitoya nari ahantu mu gihugu ca kure. Sinari mu gihugu iwacu. Hanyuma ndi muri ico gihugu rero niyo twaba. Imana yo mwijuru irantuma iravuga ati nyamara genda kwa naka hariya umubwira uku nuku nuku nuku.
nca ndavuga nti none mutware wanje biragenda gute? Imana intumye ngo ngende hariya kandi ntumye kuri uriya muntu, nawe uriya muntu urazi ko ari umuntu mukuru cane, ndamushikira gute? Biragenda gute? Hanyuma aca ambwira ati nta kibazo mupfasoni wanje, reka ndaguha itike. Aca nkatishirize itike y'indege nca ndagenda. Nshitseyo ntivyari binyoroheye kuko yari umuntu mukuru cane, hanyuma byansaba neza yuko mba niteguye, kuko ntiteguye neza nuko hasiga ubuzima nari kubusigaye. Hama rero Imana ingirira neza irandongora, ndamushikira uyo muntu, ndamubwira ivyo Imana yantumye. Ndamubwiye arambwira ati nyamara wewe urazi neza yuko ubu nyene nshobora kugufunga. Ca ndavuga nti sinivyo gusa muntu, ndabizi neza ko ushobora kumfunga, kandi si ivyo gusa n'ugupfa ndazi ko nshobora gupfa. Nti rero byose naje ndavyiteguriye, jewe sinakingiye amagara yanje, iyo abari kuyakingira sinari kuba naje. Hama rero yumvise mfise iyo determination imeze gutyo mu mutima, aca avuga ngo yego vuga ngo twumve ivyo bintu byo kuvuga. Nca ndamubwira byose. Ndashima data wa twese wo mwijuru kuko yangiriye neza, aravyumva, ahejeje kuvyumva, nca ndashima Imana, nca ndafata indege ndasubira inyuma. Rero ico nariko mvuga nti mu rugo nta kintu na kimwe gitangira Imana kugukoresha, nta kintu na kimwe gitangira Imana kugutuma ivyo yagabiye kugutuma. Waba uri mu rugo, waba utari mu rugo, Yesu Kristo niwe afise ikiganza ibihe, ni afise ikiganza, les circonstances zose ni Imana zifise mu kiganza. Ndakengurukiye rero Imana yo mwijuru kuko yoyo idakangwa n'ikintu na kimwe, ntiraba ngo hari imvura, ntiraba ngo hari izuba, ntiraba ngo uri muto, ntiraba ngo urakuze. Muri vyose Yesu nahabwa icubahiro. Ndashimiye Imana rero yashishikaye kunkoresha no gushika n'uyu munsi. Ibindi tuzoshishikara turabiganira, dufise ibyo tumuvuga ko Kristo Yesu, kandi intego nta yindi nuko Yesu yadutumye kubivuga. Iki ni igihe cyo kwamamaza Yesu no kubwira abantu batamwizera ngo bamwizere, no kubwira abantu bamukekeranya yuko ariho kandi nubakomeye. Imana yo mwijuru nishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana rivuga ngo yarakije abagwayi barakira. Haleluya. Ikoresheje ibiganza vya Paulo. Nawe nshuti yanje, Yesu muri kumwe, rambika ibiganza kuri uyo muntu muri kumwe agwaye arakira. Erega ububasha bwo gukiza buri kumwe natwe, kuko Imana yavuze ngo muzokora ibitangaza, ngo muzokora n'ibibiruta, ngo kubera yuko ngo jengiye kwa data. Sinzi ko mwigeze kumva hari igihe kimwe Imana yigeze kuntuma, canke nshaka kuba narabivuze mu ntahe zarenganye sinabizi. Yigeze kuntuma ndagenda muri famiye imwe. Imana yari yambwiye ati genda hariya, sinamenye ico ntumiyeyo. Ca ndagenda, bari abantu b'ababanyi. Maze nshitseyo nsanga hari umwana agwaye cane, yaragwaye igikomere cari caramuriye gose aha ku murundi hepfo hegereye ikirenge. Cari carahatoboye nkaho umenga kigomba kuvamwo kansera, canke nkaho umenga ni ingwara y'uburima, mugabo yimvye gose. Hama rero nshitseyo ndababara, umuvyeyi yarambwiye ati uyu mwana heraba ukuguru kwiwe kuri mu kubora, titwaravujije hose vyaranse. Nca ndamubwira nti ariko Yesu arashoboye. Nca ndamurambika kw'ibiganza, n'ikiganza canje sinagishikije ko kuko haranuka kandi hari hasa nkahaboze gose. Nca nshira hejuru, mu by'ukuri ndi umuntu w'iseseme, ariko Yesu yarantabaye. Ndamushira ko hejuru, ndavuga nti mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti wagikomerewe, ndagutegetse mw'izina rya Yesu, izina ry'ububasha, ukire. Uku kuguru kube kuzima, ibi ingwara yose ivemwo mw'izina rya Yesu. Amen. Mvuga uko mu majambo make ariko yuzemwo kwizera, kuko namye nti Imana iramukiza uyu mwana. Hama rero nca ndataha, ntaje bukeye ngarutse, Mwami Yesu nzambona wa mwana aje kunsanganira yiruka ngo yo, ngo he wa muntu yankijije, ngo he wa muntu yankijije.
nje ndamubwira nti yo ni Yesu yagukijije ntimana niyo yagukijije. Ariko by'ukuri naciye nkengurukira Imana, nabonye ko Imana ikomeye. Mwene data ibyo yakora kera n'uyu munsi niko ikibikora, nawe ubyizere umwami Yesu Kristo aragukiza. Muri aka kanya rero ngomba dusengane nawe, fata aho hantu babara wizere ububasha bw'Imana nta na hamwe bwimwiriwe. Buragusanga aho bukiza aho mu nda, biragusanga ngaho uri, bugukiza uwo mutwe wawe umenetse iminsi yose, buragukiza ubwo bubabare bwose ufite muri uyu mubiri. Dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, ndi imbere yawe muri kano kanya nsengera uyu mwene data afise ubu buribwe muri uyu mubiri. Mu izina rya Yesu ndakankamira izi ndwara uko zisa kose, uko zitwa kose, amazina yazo yose. Mu izina rya Yesu uyu muntu apfukamye Mana, uyu muntu ashize ku kiganza ciwe hababara. Mu izina rya Yesu kujya kuboko gushike ububasha bwawe mwami Imana yo mwijuru bwinjire muri urya misokoro, bwinjire hajya mu nda, bwinjire hajya mu mutwe, bwinjire muri irya mitsi n'ajya magufa. Mu izina rya Kristo Yesu buhindure amaraso yagiye mu indwara abe mazima. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu mbohoye abantu bawe mwami babe bazima guhera uyu munsi. Ni mu izina rya Yesu nsenze kandi nkenguruka. Urakoze mwami Yesu kubikoze, ni mu izina ryawe ryera. Amen. Uhoraho Imana abaha umugisha, abahezagire. Tuzosubira ku munsi w'ejo, tuzobandanya n'izindi nkuru. Hariho byinshi cyane muri Kristo. Amen.